Bakunzi ba CANAAN TV ni umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Uri mwiza Mana kandi ugira neza, urera kandi uragororotse. Izina ryawe ni rukundo, izina ryawe ni mutabazi, izina ryawe ni murinzi kukurinda ubugingo bwacu Mwami Imana, ugategura imitego imbere yacu uko bukeye nuko bwije. Ibyo byose ukabikora kubera urukundo dukunda Mwami, kandi no kugira ngo wubahishe izina ryawe. None nyaguhoraho n'ubusuye kukwinginga kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe, unyemerere umpezagire abariko barakurikirana rino jambo bose Mwami, ababone nk'imisozi imbere yabo babone irundu, babone itembagara, babone bagirirwa neza, babone binjira mu mugisha wabo. Data ndagushima kandi ndagukunda, ndakuninahaza, uri umwizigirwa iminsi yose. Rero izina ryawe rikomeze gushimwa na bose mu izina rya Yesu Kristo senze nizeye kubyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kubaganiriza ni ijambo rivuga ngo harabaziko ibyawe birangiye. Haleluya. Ariko Imana igomba kwihesha icyubahiro, ishingira intaye izina ryayo no muri ibyo nyene. Haleluya, haleluya. Harabategereje kukogwa n'isoni, harabategereje kumaramara, harabategereje, ariko ngira kubwire ngo humura nshuti yanje, humura mukunzi wanje, wizera Imana gusa, wibonere ibikorwa byayo bitangaje. Haleluya, haleluya. Imana yacu niyo kwizegwa, Imana yacu igira neza, Imana yacu ntiziguhemukira abayikunda. Oya, Imana yacu iragukunda kandi gufitiye imigabo n'imigambi myiza. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa. Turasoma kuva ku igice cya 28, dusome kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 6. Tumaze gukira tumenya iryo zinga yuko ryitwa Merita. Abantu baho baratugirira neza cyane bitangaje, baducanira umuriro kubw'imvura n'imbeho byariho, batwakira twese. Ariko Paulo amaze gusenya umuganda w'inkwi arazikomanya, inzoka iva mu muriro imukomora ku kuboko. Abo bantu baho babonye ico gikoko cenena ku kuboko kwiwe, baravuga bati uwo muntu ntabuze kuba umwicanyi, kandi naho yakize ikiyaga idaca ugwankunzi ntimukundiye kwabaho. Ariko akunkumurira ico gikoko mu muriro, ntiyagira icaba. Babandi barereka ko avyimba canke ngo agwe bukumbi, ariko bamara umwanya munini babireretse. Babonye atacabaye barahindura bati ni Imana. Haleluya, haleluya. Urumva iyi nkuru dusomye ni inkuru y'umukozi w'Imana yitwa Paulo. Paulo yaragiye i Roma gucigwa urubanza kuko bari bashatse kumwica, hama baravuga ati nimureke agende i Roma niho baza kumucira urubanza. Hanyuma ngo bari mu nzira mu kiyaga, ngo haba igihe kirere kibi, haba igihe kibi, bahura n'ibibazo bikomeye by'imifunda, bamererwa nabi, barata ibintu bafise. Ariko ngo umumarayika w'Uhoraho, haleluya, haleluya, ngo aramubwira ati Paulo, ati ntugire ubwoba, ati utegerezwa guhagarara imbere y'umwami, ati kandi nta n'umuntu n'umwe muri kumwe azogira icaba. Haleluya, haleluya. Ariko abantu b'Imana, murumva abantu b'Imana ingene bagenda bafise ibanga ry'Imana, bagenda bafise ico bavuganye n'Imana. Urahiriwe wewe ubitse ico wavuganye n'Imana. Haleluya, haleluya. Ngo barakenda, ubashitse mu nzira ngo barata ibintu, mu nyuma ngo baravugana bati uko bimeze, kuko ngo uyu muprisonier yagutoroka niwe bamusubirira mu kibanza. Baravuga ati rero uko ibintu bimeze, reka hako tuza kugira ingorane, reka aba bantu tubice. Paulo barababwira tumva ndababwira, ntimugire ubwoba, ntimugire ubwoba, jewe ndi umuntu w'Imana twavuganye nayo, nta muntu n'umwe muri twebwe azogira icaba.
ati tuzotakaza ibintu n'ubwato bwononekare mugabo ntacyo abantu ntacyo muzoba nimufungure nimureke kugirwa bari bihebye bihebuye babona ko urupfu rubashitseko ariko umuntu w'Imana aryamanye ibanga ry'Imana haleluya aryamanye ibanga ry'Imana yaratuje lesikataye haleluya haleluya bantu b'Imana hariho abantu bibaza ku bantu b'Imana bakavuga ati none kubera kujya muntu atekana kubera ujya muntu afise amahoro kubera kujya muntu afise akanyamuneza kandi tuzi ko afise ibibazo oya turafise amahoro ya Kristo Yesu haleluya amahoro ya Kristo Yesu niyatuma tunezerwa niyatuma tubaho niyatuma tugira ibyizigiro tukamenya ngo ico yatubwiye no kugikora izogikora haleluya rero naha twasomye Paulo arababwira ati reka twikinge turindire urushana ruhere ati kugira ntihagire ibintu bibandanya kononekana n'abantu ngo basiga ubuzima muze turindire niho rero ngo baja kuri iki kizinga haleluya baja kuri iki kizinga hanyuma n'ukuri ngo abantu baho ngo barabakira neza baryohewe barabacanira umucanwa hanyuma ngo Paulo wewe ngo aja kugira iki kuja kwandura inkwi hanyuma araza aracana umuriro araza giriki aza cyane umuriro ngo ajabona ikiyoka cyo kiyoka ngo ko cari kimeze ngo cari gifise ubumara buteye ubwoba ku buryo umuntu wese cyarye nta n'imisogo n'ingahe y'amara baje babona ikubise hasi bantu ngo batangura guca urubanza ati uyu muntu akizi ikiyaga kiraho oye hama akabaje gupfira ngaha yari yatabawe ati uyu muntu n'umwicanyi uyu muntu nasanzwe umuntu nabaho Imana ntiyo mukiza ikamukiza ca kiyaga ati akaba yakiza agashika ngaha none aribwe n'iyi nzoka atapfiriye muri kijya kiyaga ngo bararindira Paulo we nta nubwo yarafise ariko ngenda babwire abantu bafise ibanga ry'Imana abantu bafise ico bavuganye n'Imana kandi bakaba bazi kuyababwita besha bakabazi kuyababwita azi kwivuguruza ntabwo babagira bwibakikije ngo yaciye akunkumurira umuntu uze mu muriro yanzoka atafi nta stress nta nubwo nta no kuvuga ngo ko yarazi ngo hari icyo Imana yamaze kumbarira sinshobora gupfa ndarinzwe na ryajama Imana yambwirira hahandi haleluya haleluya bantu b'Imana amasezerano dufise araturinda Imana ntiyo kwemera ko tuyacako kiretse ari twebwe twikwegeye urupfu haleluya Paulo bantu baravuga ati Imana ati uyu muntu ntasanzwe urumva ati uyu muntu ntasanzwe buno nyene bamwe ari bamwise umwicanyi bamwe bari bavuze ko idaki ugwankunzi imuranduye noneho bahindura imvugo baravuga ngo Mana noneho ngo uyu muntu turemeye neza ko ari Imana ati si n'umuntu asanzwe ni Imana haleluya muntu w'Imana umva no muri ico kigaragazo nyene Imana ije kuguhindurira mw'izina Imana ije kukuremera intahe Imana ije kugushitsa ko amasezerano abari baraguciriye urubanza bari barakuze amadini atangure guhindura irindi zina haleluya haleluya bakwita irindi zina ukanye gatoyi bari bamwise umwicanyi ariko birahindutse bamwise Imana uko ni kwikora haleluya Imana yacu no kwikora ni Imana ihindura amazina ni Imana idakangwa nibihe idakwangwa umva nibiteye ubwoba imbere yayo nta kintu na kimwe giteye ubwoba iyi nzoka nta n'umwe atayitinya haleluya iyi nzoka nta n'umwe atayitinya ariko Paulo aravuga bati uyu ni umugwanizi agomba kuntera ubwoba uyu ni umugwanizi agomba ko nihebura mvuge ngo bwabo n'Imana yambeshe hari igihe Imana iguha isezerano
kandi ukabona by'ukuri kugiye kugiyinjiramwo, satani akazana ibintu biri contraire y'icyo Imana yavuze, mugatangura gukekeranya ku Mana ukavuga ngo siyo yavuze. Umva, niyo yavuze niyo nyene. Haleluya. N'umwasi agomba kugucanganya mu mutwe kugira ngo utangure kuduta ku cyo Imana yavuze. Hajya Paulo yacatangura gukekeranya akavuga ati yo ndapfuye iyi nzoka yo uko imeze ubumara bwayo burangishe nta n'ukundi birarangiye, Imana yampenze, kumbe siyo yambwiye, kumbe n'amajwi nibwiye numvise si Imana. Ugatangura kuduta. Bwaramwica burya burozi, burya bumara bw'inzoka bwaramwica. Ariko aravuga ati petit problème. Oh haleluya. Petit problème. Wewe ikibanza cawe no gusha no kuja mu muriro, jewe ndarinzwe. Haleluya. Haleluya. Ijambo ry'Imana niryo ryamurinze. Ico yari yabuganye n'Imana nico camurinze. Aramubwira atutegerezwa guhagarara imbere y'umwami. Haleluya. Ati imbere ya ni Kaisari. Atutegerezwa guhagarara imbere yiyo. Rero ntiyari gupfira mu nzira. Rero abantu b'Imana, ikibazo tugira nk'abana b'Imana, umwansi adutereza gukekeranya, akaduterereza ubwoba, bigatuma Imana idakora. Imana ntishobora gukorera abantu bakekeranya batizeye. Tuzoshobora gushika muri destiny, tuzoshobora gushika ku ntayifadika uri umuntu akekeranya. Haleluya. Paulo bamuhindurira izina ry'ubwicanyi rivaho, bamwita Imana. Rero nagira nkubwire wewe wari wihebye, warucitse intege, warutanguye gukekeranya uvuga ngo mbega iby'Imana yambwiye ni iby'ukuri. Ibyo ubona bisa n'ibintu biriko birakuyobera, bisa n'ibintu biriko biragurumana imbere yawe, ubona utazi ngende bimeze. N'umwasagira test kwizera kwawe, arabe ko bivamo. Reko nagira ndakubwire ngo komera nshuti yawe. Haleluya. Komera. Ndazi umwanya hari abantu benshi bacitse intege, hari abantu bazazaniwe, hari abantu bihebye, hari abantu bibaza ngo kubera iki none ibintu biguma bisa gutya. Ibyo nibikangisho by'umugwanizi. Wego mumubwira uti je ico nzi ni kimwe. Yambwiye ko bizogenda neza. Yambwiye uvuga ibyo waturewe, ibyo wifuza kubona nibyo bizokubako. Umwasi nawe amara kure. Imana yo mwijuru ibampezagiriye. Mana datarugira byose uri mwijuru, uragaheza kigura umuvyeyi mwiza, uragaheza kigura umutabazi mwiza dukunda kandi atwitwararika. Urukundo rwawe ni neza yawe Mwami biraturenga, kuko we ndagushimira ko utaruhindagurika. Wowe ibyo usezeranye urabishitse, urabikora. Haleluya. Kandi gashima ko atana kimwe kikuzibira, nta na kimwe kikunanira. We uri hejuru ya byose Mwami, cuvuze kiraba, nitutegeze kirakomera. Rero ndagushima mukunzi mwiza ko abana bawe usubacubije mu inkomezi, abari bihebye, bari bihebuye, bariko barakekeranya, basubijwe mu inkomezi zo kwizera no guhindira igihe cyawe Mwami Imana, kuko utazi gucegwa ukorera ku isaha yawe. Mana ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icyubahiro cyose kibi cyawe ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo Umwami wanje, senze nizeye kuvyumvise. Amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.